woba warigeze wiyumvira ko ushobora gutanguza ubucuruzi kuri internet niyo ata amafaranga menshi wowe ufise? Ubu ndaguhishurira inzira zitatu zoroshe ushobora gutangura business yawe online uno musi nyene. Reka tuvuge inzira ya mbere. Inzira ya mbere ni affiliate marketing. Ni ukuvuga iki? Ni uburyo ushobora kwamamaza ibicuruzwa by'abandi hanyuma akaguha amahera igihe hari uwugize ico aguze akoresheje iriya yawe canke akoresheje izina ry'iwawe. Muri ico gihe nta stock ukeneye, nta kintu na kimwe ukeneye utanga. Ikintu twovuga ni kimwe, nuko ushobora kuja hari amasite menshi ashobora kuba abikora. Hariho nko kuri internet iyo bitwa Jumia. Muri Jumia bafite ico twita Jumia affiliate program, aho ushobora gufata amariye y'ibintu vyabo ukamenyekanisha kuri WhatsApp yawe, Facebook canke TikTok. Iyo umuntu aguze iyo product canke iyo product yabo bakaguha commission. Ndetse no ngaha mu Burundi hari ibigo vyinshi canke amasosiyete menshi abikora, aho iyo uzanye umukiriya canke iyo uzanye umuntu agura produit wabo bashaka kuguha amakomission. Ndabaye akarorero, mu Burundi turafise ivyo bitwa e-deal market. Muri e-deal market bakora ibijanye n'amasite web, bagakora ibijanye no kugira imbuga ngurukanabumenyi ndetse n'ibindi bitandukanye ku ma social media. Ico gihe iyo uzanye umukiriya muri iyo entreprise yitwa e-deal market baguha commission yo kuva ku 100 kuduga. Murumva yuko ari business ushobora gukora n'igihe uri gukora ibindi canke n'igihe woba wibereye muhira. Hari n'abandi bitwa Burundi Jobs. Muri Burundi Jobs nawe nyene igihe uzanye umukiriya baraguha commission bisunze le produit umukiriya yaje kurondera muri entreprise yiwabo. Ico ni ikintu ca mbere ushobora gukora mu gihe ushobora kudandaza kuri internet ata Mutahe ufise. Ikindi ca kabiri twovuga ni ikintu kijanye na digital product. Kiuma gusa na affiliate marketing, ariko coco ni ibintu vy'iwawe ushobora kudandaza kuri internet. Ndabaho akarorero, ushobora kuba hari igitabo wanditse, ushobora kuba hari inyigisho uzi ukavuga ati izi nyigisho ushaka kuzitanga. Ushobora gufata za nyigisho zawe uzi gutanga canke ufise muri wewe, nimba ari kwigisha ibijanye n'imyangurukanabumenyi, nimba ari kwigisha ibijanye no kwiyunguruza canke ibijanye no gutwara imiduga, nimba ushobora kwigisha ibijanye n'icongereza ndetse n'izindi nyigisho zitandukanye canke gufotora canke gukamera. Izo nyigisho ushobora kuzitegura ukazidandaza biciye kuri internet. Ushobora gutegura igitabo cavyo, ico gitabo ukagisha kuri internet ukakidandaza. Canke ushobora kwigisha abantu ibijanye no gukora ama-CV. Hama uhejeje kuvyigisha, uhejeje gutegura kubitororokanya ivyo ushaka gushira muri iyo CV yawe muri ico kiganiro, ugaca ubishira mu gitabo ukakidandaza kuri internet. Canke nawe ugategura ico twita formation en ligne, ukigisha abantu uburyo ushobora gukora ama-CV, ariko muri izo formation bakaba bamaze kukuriha. Ico gihe uba uriko udandaza product yiwawe muga mu buryo bwa digital. Nta kintu ukeneye gusa, uba ukeneye telefone yawe, hama uba ukeneye ubumenyi canke experience, hama uba ukeneye kandi no kubishira kuri internet. Ivyo birahagije muri digital product ugushobora kudandaza produit yawe biciye kuri internet. Ikindi kintu ca nyuma gikenewe nico twita drop shipping. Ubwo ni buryo bwa gatatu. Muri drop shipping naho ni uburyo uba nk'umukomisiyoneri. Ico ukora ni giki? Nuko wewe ufata ibicuruzwa vy'abandi bantu ukabishira kuri site yiwawe mu gusanga uyifise, canke ku ma réseaux sociaux yiwawe, canke ku ma statut ya WhatsApp, canke kuri TikTok, canke kuri Instagram. Muri ico gihe iyo produit canke ugakrea group ya WhatsApp, hanyuma ugashiramwo abantu, ugafata produit canke ibicuruzwa vy'uwundi muntu ukabidandaza kuri page yiwawe ya Facebook, canke kuri group yawe ya WhatsApp, canke kuri TikTok, canke kuri Instagram. Muri ico gihe ivyo uba ukoze bavyitwa dropshipping. Impamvu yitwa dropshipping nuko iyo produit canke ivyo bicuruzwa wowe nyine ushobora kubigurisha ku izina ry'iwawe, umukiriya akaguha amafaranga, wowe ukagenda kubigura vya bintu kuri wa muntu, hama ya produit canke vya bintu waguriye wa muntu ukabizana ukabishira umukiriya yiwawe. Mani majambo ubaye hagati y'umuguzi n'umugurisha. Ivyo bitwa dropshipping kubera ni wowe ugenda kubishira umukiriya yiwawe. Urugero, ushobora kugura nk'amasaha, ushobora kuja muri group yodaza amasaha canke impuzu canke ibindi, hama ugafata ya mafoto nkuko namye ndabivuga ukaca uyashira ku mbuga ukoresha. Ibi rero ndiko ndavuga n'ibintu bitatu ushobora kudandaza
cyangwa ushobora gukoresha cyangwa inzira zitatu ushobora gukoresha mu kudandaza biciye ku buhinga bwa none. Ibi ni ibintu vyoroshe bisigura ngo si ibintu bisaba amamiliyoni menshi kugira ngo ushobore kubikora cyangwa ushobore kubidandaza. Urashobora kubikora ufise telefone yawe ya smartphone gusa. Bisigura iki? Bisigura ngo aka kanya nyene kwicumviza iyi video ushobora nawe kubikora. Aka kanya kwicumviza video cyangwa kwicumviza ino jwi ushobora nawe kubikora. Murakoze cyane. Ndabatumira kandi kugira subscribe, wowe urankurikirana kuri YouTube, wowe unyumvise kuri TikTok, ugende kuri YouTube wandike E-KAZI space maze ubashe kumviriza ibiganiro bitandukanye bijanye na entrepreneur, bijanye na digital marketing cyangwa bijanye na business uburyo bishobora gukorwa.